imfyisi ziriho mu gihugu urabe yuko tudapanga igihugu bikazibirana ati wewe ugenda wenyene uzomererwa nabi. Na Adamu na Eva bamaze guhemuka bakarengana ingingo z'Imana, Imana yarabahaye ibihano. Igihe Gayini yica Abeli turabona neza ko Imana ariko irabikurikirana, kuko yaramubwiye iti amaraso ya mwene nyoko ariko aramborogera aha ari mu kuzimu. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ariyo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nane n'umwanya amakuru ageze ko ari karagarukwa ko irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru tugiye kugaruka ko yariko aravugwa mu mutekano na politike. Ibintu bibandanije kumera nabi cane hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kare mu makuru twari twabahaye, twari twababwiye intambara iri hagati y'uyo munyamabanga mukuru w'umugambwe ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Tugaruka ku kibazo cy'imbonerakure Reveriyano Ndikuriyo aha impuzu zisa n'iz'igisirikare canke iz'igipolisi. Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo vyose kakaba yabihanuwe yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba ariko arashinga ikiroberi ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe bizwi neza yuko igihugu c'u Burundi gifise abasirikare bakwiye ndetse n'abapolisi bakwiye. Bamwe n'abandi bakabaza Perezida Evariste Ndayishimiye ico yoba yiyumvira kuri uwo murwi w'abaroberi woba uriko urashingwa na Reveriyano Ndikuriyo aribo mbonerakure. Turababwira ukugena imbonerakure zikora defile, umengo ni abasirikare canke ni abapolisi. Bamwe n'abandi bibaza ingene Reveriyano Ndikuriyo ariko araganza Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe n'abandi bariko baribaza ivy'amatora yimirije y'umwaka wa 2027. Hari amakuru twabatohoreje avuga ukugene intambara ibandanije gututumba ikomeye cane. Perezida Ndayishimiye yidoga avuga ko igituma biriko biramunanira gutwara igihugu kikaba kizingamye ataterambere riboneka ririko riragerwako nuko afise abantu 100 muri leta bamugambaniye canke bamubangamiye batuma adakora imigambi yiwe neza. Ivyo vyashizwe ku mugaragaro n'amasoko yacu. Aho ni mu gihe Reveriyano Ndikuriyo, munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, nawe aheruka kwitotombera abategetsi bishinga kuvuga amajambo menshi ho gukora ibikorwa vyoteza imbere igihugu, aho bamwe n'abandi mu basesangura ivya politike y'u Burundi bavuga yuko atawundi yariko arabwira uretse Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe Reveriyano Ndikuriyo ubwo yatorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu kiringo kigira kabiri, habanje kuba ibintu bitangaje cane, aho bamwe mu begereye Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bamenyemwo mabisi, aho umugambwe CNDD-FDD wahisemwo kwegeranya umurwi w'abajenerali, aho washize mu katabesha Ndikuriyo hamwe na Perezida ubategeka ko hoba ukubahana hagati yabo. Hari vyinshi vyahavuye bikurikira ku mpande zose. Ku ruhande rwa Perezida Neva yarijeje abamushigikiye badakunda Ndikuriyo ko azokora ibishoboka kugira ngo ntasubire kuyobora umugambwe CNDD-FDD, ariko amaze gushika mu kanama k'ivyo bicocoro vy'abajenero bamuhinduje buri kimwe, banamubwira ko hakavyuka akajagari bobo bateje igisirikare n'igipolisi ko bizoja ku ruhande rw'abanyagihugu, maze bakabona yuko abo bagabo babiri aribo bagira ngo bice igihugu, maze igisirikare n'igipolisi kikarwanira abanyagihugu. Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo bakaburizwamwo, bakabura ibibanza vyabo, kandi abasirikare n'abapolisi bavuga yuko iyo diru itabananira.
nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuga yuko ashaka ko Ndikuriyo naho yakongera gutorwa yatorerwa manda y'imyaka 2, ariko nanone akaba ari umujenerali yagiriye inama Perezida Evariste Ndayishimiye amuvuga yuko Ndikuriyo atari uwo kumutera ubwoba ko nihagera azamwereka ukugene bazabigenza. Nuko Ndayishimiye yagondojwe ku ngingo yari yafashe yuko Reveriyani Ndikuriyo atasubira kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ikiringo ubugira kabiri, mu gihe ari ubwa mbere byari bibayeho umugambwe CNDD FDD, aho amakuru adushikira avuga yuko ariho inguvu nkeya za Perezida Evariste Ndayishimiye zaciye zigaragarira. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba byarabandanije kudogera mu butegetsi bwa CNDD FDD. Ubundi Perezida Ndayishimiye ndetse na Reveriyani Ndikuriyo baba ariko barapfa iki muri kino gihe? Amasoko yacu tuza kubabwira ko ibi Perezida Ndayishimiye ariko arapfa na Reveriyani Ndikuriyo ngo nuko Reveriyani Ndikuriyo yamaze kwipanga nk'umwami, nkaho nyine ari we agira ngo yime ingoma mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe atabona ukugene Reveriyani Ndikuriyo ariko aramukengera, no mu gihe manda yiwe manda 2 ziwe yemerewe zitarahera kuri ubu ngubu ariko arasozera imwe, avuga yuko Reveriyani Ndikuriyo nawe nyine yigize maconco nk'uko yari yigeze kubivuga ko ari umushikiranganje wa mbere General Arenguiyome Bunyoni, uwo yafashe agapfunga kuri ubu ngubu amagara yiwe akaba atanifashe neza. Reveriyani Ndikuriyo nawe nyine yaragwaye bikomeye cyane, aho amasoko yacu y'ibanga yavuze yuko iyo ngwara ya Reveriyani Ndikuriyo idatahuritse yoba ari amagentengete canke amarozi yoba yarahawe, uretse ko Imana yakinze aravurwa arakira. Nibwo Reveriyani Ndikuriyo yaje afite ishavu rikomeye cyane. Amakuru mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD ngo Reveriyani Ndikuriyo yarazi neza ukugene vyagenze ngo Nkurunziza acikane. Kuri ubu ngubu akavuga yuko ubwo yarokotse atagipfuye kandi agira ngo akora ibishoboka byose kugira ngo yerekane ko agomba guhorera Sogo. Naho hakubutse imvugo zivugwa yuko hari abagendera mu iragi ry'umwesi Pierre Nkurunziza, abandi bakaba abo kwa Samuragwa. Kuri ubu ngubu basigaye bafise n'impuzangano zigiye zibaranga, hose nyine hariho ibicapo bivuga ngo aba nabo kwa Samuragwa, abandi n'abagendera mu iragi, ibigaragaza guhangana gukomeye cyane kuri hagati y'abategetsi b'u Burundi. Ibyo byose rero nibyo twabatohoreje mu masoko yacu tugira ngo tugaruke ko icuka si cyiza mu bategetsi b'u Burundi. Umwanya n'umwanya ibara rashobora kugwa, umwe arashobora kwitanga uwundi. Twarageze kubabwira agasho kaba kariko karategurwa impande yaho General Arenguiyome Bunyoni afungiwe, kandi ako gashongo kaba karateguriwe umutegetsi akomeye cyane. Bamwe bariko baribaza nimba ari Reveriyani Ndikuriyo canke Perezida Evariste Ndayishimiye ugiye gutanga uwundi. Byose nyine reka tubigaruke ko mu buryo bw'idonido bw'ano makuru twabiguteguriye. Uba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twacishije kuri ino chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira, ano makuru yacu arahambaye kandi aranateye ubwoba kuri iki cyuka cibi kiriko kiraranga abategetsi b'u Burundi mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027, amatora azamenyerwamwo ugiye kuba umukuru w'igihugu nimba ari Ndayishimiye canke Reveriyani Ndikuriyo. Abanyagihugu benshi ndetse n'abakurikirana hagufi politike y'u Burundi babona yuko ibintu bitagiye koroha bivanye nuko bariko barabona urwanko ndetse nuko abategetsi muri kino gihe bariko barigenza ku mpande zabo zombi, aho abakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi babona yuko ibara ryoba rigira ngo rive mu gihe rigwe mu gihe hatagira umutegetsi uharira uyundi. Ngo ubundi ninde amatora y'umwaka wa 2027 agiye guhira hagati ya Reveriyani Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye agize hafi imyaka 5 irenga arongoye igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020
ariko nanone ibibazo bikaba byarabaye umurengera. Ndayishimiye akavuga yuko afise abategetsi bamubangamiye kurangura imigambi yiwe. Perezida Ndayishimiye yidoga avuga ko igituma biriko biramunanira gutwara igihugu kikaba kizingamye ataterambere riboneka ririko riragerwako nuko afise abantu 100 muri leta bamubangamiye batuma adakora imigambi yiwe neza. Ivyo vyashizwe ku mugaragaro na Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Aho ni mu gihe Ndikuriyo Reveriyano umunyamabanga mukuru w'umugambwe nawe aheruka kwitotombera abategetsi bashinga canke bishinga kuvuga amajambo menshi hagukora ibikorwa vyateza imbere igihugu, aho benshi bavuze yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba ariko arabwira mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kino gihe kuva aho amatora y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD abereye, biraboneka ko hari umurwi w'abajenerali bashize mu katabesha Ndikuriyo hamwe na Perezida, ubategeka ko hoba ukubahana hagati yabo. Hari vyinshi vyahavuye bikurikira ku mpande zose. Ku ruhande rwa Perezida Neva yari yijeje abamushigikiye badakunda Ndikuriyo ko azokora ibishoboka kugira ngo ntasubire kuyobora umugambwe CNDD-FDD, ariko amaze gushika mu kanama k'ivyo bicocoro vy'abajenerali bamuhindukije buri kimwe, anamubwira ko akavyuka akajagari bobo bateje igisirikare n'igipolisi ko kizoja ku ruhande rw'abanyagihugu. Ivyateye ubwoba Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, ikarita ya Perezida Evariste Ndayishimiye ica ihinduka ubwo. Ku ruhande rwa Reveriyano nawe nyine yaripanze abantu biwe bamushigikiye, yongera aranabamenyesha ko azosubira gutwara umugambwe kugira ngo azoce ashiraho uwashaka mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027. Ivyo iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryajeje gutahura rigira nico rimubwira. Ndayishimiye kuri ubu ngubu arafise ishavu, ariko kugira ngo agire ico akora biramunanira. Niyo mpamvu iyo aje mu mbwirwaruhamwe ziwe uba wumva avugana ishavu kandi avuga yuko hari abariko baramunaniza, ariko vyarahindutse n'ivyo ico co gutwara umugambwe yarakigeze ko. Reveriyano Ndikuriyo nyine uko yavuga yuko Ndayishimiye atazatuma ashika mu matora y'umwaka wa 2027, biranugwanurwa yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba ari we ashaka kwitoza, ariko nivyaturutse ku nguvu ziwe, ahubwo vyaturutse ku nguvu zivuye ahandi muri vya bihangange vy'abajenerali. None abajenerali baba bashigikiye Reveriyano Ndikuriyo canke bashigikira Perezida Evariste Ndayishimiye? Ko Ndayishimiye yahejeje kwiteranya n'ibihangange adatinya no gutukana, avuga yuko abize ari bo badafise ubwenge afise, akavuga yuko ibintu bigenda vyicwa na bamwe mu bihangange bahoyize batungiye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Abo yafashe amafaranga yabo akagira ibipapuro, abo yafashe ivyo bahora bakora akabisambagura vyose. Ninde bagiye kwizera hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye? Ndibutse yuko ivyakurikiye kuri abo bagabo babiri na nubu barahanganye bikomeye cane. B'abanyagihugu bose bari inyuma yabo baciye batakaza icizere, ahubwo babona ko bose usibye amajambo y'ubwiyemezi atakindi bashoboye, ahubwo mwomenya ko abanyagihugu baciye bahindukiza amaso kuri Ndakugarika n'umushikiranganje w'ikigega ca leta. Ubu nivyo vyizigiro basigaranye. Uyo aganiriye n'umunyagihugu uwo ari we wese akubwira umushingantahe basigaranye ko ari Gervase Ndirakobuca. Rero kuba
kubona Perezida Neva yidogera ko afise ibihangange 100 bimukorera nabi, twovuga ko yonyarutsa agatanga imihoho kuko na Domitien Ndayizeye ati tubwire abo bantu bakunaniye tubakubohere. Perezida Neva ntaco yamwishuye. Ikindi naco kuba Perezida Neva adahana mwene abo bantu bisobanurwa ko nawene ari umwe mu bafadikanije gupfukama igihugu mu nda, atinya ko niyabahana ivyiwe bizoca bishirwa ku karubanda. Nibwo mwumva Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse avuga yuko ngo bariko barakora ibitaroranye kugira ngo bose abakure asigare wenyine, ariko ko adateze gukora iryo kosa ko bazatembagarana. Bivugwa yuko Neva nawe nyine abizi yuko intwaro yiwe atagiye kinini isigaye kugira ngo itembagazwe. Amakuru mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD aravuga ubwoba buri ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nibwo mwumva yadukanye avuga yuko abarundi baba bashaka ugiye kurongora igihugu kuko mu mwaka wa 2027 ashobora kuzaba atakinariho. Neva arafise ubwoba yuko ashobora no kwicwa mbere. Ibintu birakomeye cane no ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Umutekano wa Neva ntago ukizewe. Duheruka kubabwira ukugene abari basanzwe bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu baherutse guhindurwa, ubwo hari ikese yuko hoba hagira ngo akorwe kudeta. Ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Mu kandi kanya turaza no kubabwira ibindi byinshi cane amasoko yacu ariko aradutoreza. Ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.